uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha. Yohana avyitegereje nawe yagize ubwoba amaze kubona abakomeye, abatware bo mw'isi, abajenerali n'ikibengebenge gikaze. Umuhanuzi Yesaya yavuze ku bw'uwo munsi, Zefani, Zekari. Bakunzi b'ibiganiro by'abagorozi bica ku mbuga Facebook Umuntu Muzima, YouTube Ikanguro n'Ubugorozi, TikTok Imburi ya Nyuma, twongeye kandi kubaramutsa amahoro y'Imana abari namwe. Tunabaha n'ikaze mu biganiro by'abagorozi. Tugiye kwigana ikiganiro gifise umutwe uvuga ngo umunsi ukomeye w'Uhoraho. Uyu munsi tuwusanga mu ijambo ry'Imana Bibiliya wagiye uvugwa n'abahanuzi b'Imana batandukanye. Umuhanuzi Yesaya yavuze ku by'uwo munsi, Zefani, Zekari ndetse n'umuhanuzi Ezekiel ari Babuloni nawe yavuze ku by'uwo munsi, Malaki n'abandi batandukanye. N'igitabo cy'Ivyahishwe Yohana ari Patimosi nawe yeretswe n'ijuru iby'umunsi ukomeye w'Uhoraho. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi w'Imana Zekariya, ni ikigabane ca 14 duhereye ku murongo waho ugira 6. Haranditse ngo, kuri uwo munsi ntihazoba hari umuco utamanzwe, ntihazoba n'ikibunda, ariko uzoba umunsi umwe rudende uzwi n'Uhoraho, atari umurango ntube nijoro, ariko hageze ku mugoroba hazoba umuco. Uyu murongo utwerekeje ko uyu munsi ko uzwi n'Imana yonyene. Kubasoma igitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa, ni igice ca mbere ku murongo waho w'indwi. Intumwa za Yesu, igihe Yesu yaragiye kuzisezera agiye kwerekeza mu bwami bw'Imana, azisigiye umurimo ukomeye, bifuje kumenya ivy'umunsi, ariko Yesu arababwira ngo ntabwo ari vyanyu kumenya, kuko bizwi n'Imana Data wa twese wenyine. Ivy'umunsi rero urakomeye. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana Zefani, ni ikigabane ca mbere ku murongo waho wa 14. Haranditse ngo, umunsi uhambaye w'Uhoraho uri hafi kandi urihuta. Umunsi w'Uhoraho guhinda kwawo kurumvikana, umuhizi araborogana intuntu. Reka twifashishe kandi umurongo uri mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki, ni igice cyawo ca 4 ku murongo waho wa mbere. Naho haranditse ngo, eheraba umunsi uraje waka nk'itanuri, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora, niko Uhoraho Nyen'ingabo agize, nta gashatsi canke agashami uzobasigarana. Uyu munsi twumvise ubuzwe gutandukanye n'abahanuzi b'Imana babiri. Malaki yerekanye ko inkozi z'ibibi, abantu bakora ivyaha, abantu b'abagambanyi, abantu batagendera ku rutonde rw'ijambo ry'Imana, abasuma, abasambanyi, abatitondera amategeko y'Imana, ngo munsi uzobarigata, nta n'agashatsi canke agashami uzobasigarana. Muri Zefani ho hatubwiye ngo ni umunsi ukomeye uteye ubwoba, ariko ho ijambo rikomeye ryanditswe mwo ryatubwiye ngo umuhizi aborogana intuntu. Uyu munsi wavuzwe n'umuhanuzi Amosi, wasoma Amosi 8:11, ho banditse berekana ko ico gihe hazoba n'inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana. Reka dusome mu gitabo c'Ivyahishwe Yohana, ikigabane cyaho ca 6 ku murongo waho wa 15. Yohana yeretswe nka video ivy'uwo munsi, abona abakomeye bo mw'isi, abajenerale, aboroheje, abatunzi, abami bose bahunga ubwiza bw'Imana. Tubisanga muri ico gitabo c'Ivyahishwe Yohana, ni igice ca 6 ku murongo waho wa 15. Haranditse ngo, abami bo mw'isi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegemvya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara vyo ku misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati, nimutugwe ko muduhishe inyonga z'ivyagiye kw'iyo ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama, kuko umunsi uhambaye uburake bwabo bushitse, kandi ninde ashobora guhagarara. Yohana avyitegereje nawe yagize ubwoba amaze kubona abakomeye, abatware bo mw'isi, abajenerali bose abona bariko birukanga bahunga
ubwiza bw'Imana n'uburake bw'umwagazi w'intama w'Imana. Uyu munsi uteye ubwoba, nawe avyitegereje yavuze ngo mbega ninde azoshobora guhagarara. Dusomye mu gitabo c'Ugwete rwa kabiri rwa Petero, naho tuhasanga inama Petero umukozi w'Imana, umwe mu ntumwa 12 za Yesu, nawe yatanze no nama. Ni Petero wa kabiri gatatu ku murongo waho wa 11. Haravuze ngo none kw'ibyo byose bizoshongeshwa bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana. 12 no mu kurereka ukuza k'umunsi w'Imana muwuhahamiye uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha, kandi ivy'itanguriro byose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze. Petero nawe yarabuzwe ivy'uwo munsi abihishuriwe na mpwemu w'Imana, maze yandikira ishengero aribwira riti mukwiye kumera mute mu ngeso zera. Yarabibonye, yabonye uwo munsi nawe umutera ubwoba, abona ko nibura umuntu akwiye guhagarara kuri uwo munsi ari umuntu azoba afise ubwiza bw'Imana, kuko aribwo buzoshobora kwihanganira kubona Imana n'umwana w'Imana Yesu Kristo, ubwo twavyumvise mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana 6 duhereye ku murongo waho wa 15. Abakristo dusabwa kwitegura uwo munsi, buri wese akabwira ko imiteguro nk'uko ijambo ry'Imana ryamaze kubitubwira hano muri Petero wa kabiri gatatu ku murongo waho wa 12. Uwo munsi tukwiye kuwitegura, buri wese akatunganya imico n'ingeso, buri wese akaraba ukuri yakiriye. Narirya mwino minsi y'iherezo hari inyigisho nyinshi zigishwa, kandi nyinshi muri zo ugasanga ni binyoma. Buri wese akwiye gusuzuma ko ivyo yakiriye, ivyo yagundiriye kari ukuri kuzuye guhwanye n'ubushake bw'Imana, kugira ngo uko kuri kumushoboze kugera ku rugero rwiza rutunganye rwo kwera, kugira ngo ubwo Yesu azobaje abakomeye bose bo mw'isi bariko bariruka, n'abagenerale n'abantu bose n'abatunzi bo mw'isi bambere bose bariko barakunda ubwiza bw'Imana, we azoshobore guhagarara adatsinzwe. Reka Imana iduhe kumenya ivy'uwo munsi, reka Imana iduhe kugira imyiteguro, kwitegurira kuzoba ku ruhande rw'Imana no kuzoba mu gitigiri cabo amazina yabo azoba yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Imana iduhe kwitegurira uwo munsi, ibiduhe mu izina rya Yesu.